wa gatatu igenekerezo rya 10 ukwezi kwa gatatu umwaka 2021 niho hatanguzwa icese ibikorwa vyo gusubiza mu zabo abantu bari bateshejwe izabo n'amazi y'umwuzure muri zone ya Gatumba. Ivyo bikorwa vyatangujwe icese n'umushikiranganje wo gushikirana. Umushikiranganje yashimiye amashira hamwe atandukanye yafashije. Vy'umwihariko OEM yatanze uburyo kugira ico gikorwa gishoboke. Ivyo bikorwa vyatanguriye muri site Kigaramango. Ico gikorwa kigiye kubandaniriza mu yandi masite nk'uko vyashikirijwe n'umushikiranganje. Hazotahukanwa ubwa mbere imiryango 1000 yahora ipanze, hanyuma hatahanwe imiryango 624. Iyo miryango kandi yaronkejwe amafaranga 150 vy'amarundi ku muryango kugira bashobore kuja gupanga. Mbere ya byose twashaka gushimira Imana mushobora byose yaduhaye gushika kuri no munsi, ikaba yanazigamye umwe wese muri twebwe tukaraniye hano tugashika muri kino kibanza amahoro. Nihabwe icubahiro iminsi yose. Muramfashe twikomera amashi mu kwishimira. Kwizina ya leta y'u Burundi no kwizina ryanje nyene biniteka ntangere yo gufata kano kanya kugira nshimire mwebwe mwese bitavye bino birori by'uno munsi. Turamutse dutanguza icese igikorwa cyo gusubiza mu zabo abaziteshejwe bo muri zone Gatumba biturutse ku mwuzure wa Rusizi watewe n'imvura nyinshi. Twagomba rero tubanze dushimire amashirahamwe yitanze atiziganya gukurikiranira hafi ababenegihugu kuva bagishikirwa n'iki kiza cyatumye bataha izabo bakegeranirizwa muri kino kibanza no mu bindi bibanza bimeze nk'ibi. Turashimiye kandi indongozi z'intara ya Bujumbura n'iza komine Mutimbuzi ukuntu zitanze zitiziganya mu gutunganya bino bibanza. Ubukerebutsi n'ubwira babikoranye bikaba byerekana urukundo bafitiye abenegihugu hamwe n'akarangamutima zifitiye igihugu cyacu. Barerekanye koko ko ari abavyeyi nk'uko babisabwa na leta yacu, ariyo leta mvyeyi, leta nkozi. Imana ibakomereze uwo mutima wo gufasha abenegihugu bari mu bibazo. Sinoreka gushimira uwo wese yagize icyo aterera kuva ingorane zikiba gushika kuri uno munsi uri hejuru, aho leta y'u Burundi ifatikanije n'amashirahamwe mpuzamakungu baramutse batanguza kino gikorwa cyo gusubiza mu zabo abaziteshejwe na cyane cyane abo ngaha mu Gatumba. Banyakubahwa mukoraniye ngaha mwese gucubahiro yahawe n'Imana, batumire bahire kuri no gerekerezo rya 10 ntwarante umwaka wa 2021 tukaba turamutse dutanguza icese igikorwa cyo gutahana abaziteshejwe bo mu Gatumba. Ya leta mvyeyi mwitoreye ifatikanije n'amashirahamwe mpuzamakungu na cyane cyane ishirahamwe OEM ikaba yashimye kuza gutanguriza ico gikorwa hano muri site ya Kigaramango, ariko ico gikorwa kikazobandaniriza no mu yandi masite. Mu nteguro twakoze hakaba hazobanza gutekererwa imiryango igera ku 1000 igizwe n'abahoze bapanze, hanyuma haca hakurikira iyindi miryango 624. Dushaka kandi ko abashobora gusubira aho bahora baba ariko hadategwa n'amazi
bazokubakirwa amahema nk'uko byamaze kugirirwa abamaze gusubira iwabo, babe barabamwo hanyuma basanurirwe canke bubakirwe. Ariko ibyo bikazoba baramaze gusubira mu maparasere yabo, gutyo bave mu buhungiro bidatevye. Abari bafise amazu yabo ariko badashobora gusubirayo kubera ko amaparasere yabo aguma yuzuyemo amazi ku buryo batosubira kuyabamwo, leta yafashe ingingo ko yobimurira ahandi hantu hadategwa n'amazi kandi haramaze kuboneka. Ariko mu kurindira ko bimukira ahandi mu maparasere yo kubakamwo amazu yabo, bazoba baraja kuba muri site Sobel. Twashaka rero ko abahora bapanze bose baronka amahera yo gupanga, bakagenda gupanga aho bifuza. Abafise amaparasere mu Gatumba atarimwo amazi baronswe amahema, baje kuba mu maparasere yabo, baze bubakirwe ariyo baba aho kuguma mu masite. Abaronkejwe ayo mafaranga twashoboye kuvugisha barashima, ndetse n'uwararongoye iyo site arashima ico gikorwa. Ego turanezerewe cyane kuri iki gikorwa cyakozwe no munsi, tuvyakiranye umunezero muremure cyane, kuko ingorane twari dufise ngaha zari nyinshi cyane, kuko twaribwa n'inyongori, wajyama ugaca usanga ubwiza ku gatoya, inyongori irakuduzemo ishaka kukwinjira mu matwi, imbaragasa, abana bari bononekaye cyane n'amavunje. Ego mbega ho nkuko twumvirije ijambo rya nyakubahwa ministre wa solidarite, hari ico mwosaba kindi kirenze ku byo bayavuze? Icyo twosaba ni kimwe, nukumenya yuko aho twari tugowe kandi tuvuye nino dushonje, ni nkuko yosubira kandi akatudodorera ahantu bakaraba yuko nibo dufashisha n'ivyo kurya, kuko ugusonza turashonje kandi n'abasigaye ngaha barashonje. Ni nkuko yotudodorera kabisa bakadufashisha ivyo turya. Nukuri twiyumva neza kubera tugira dutahe, nukuri twiyumva neza uwo dusesa ugatima turera, tumirewe neza cyane kubera badusubije mu zacu, tuze gupanga turabe ko tusubira mu bundi buzima bushasha. Nukuri turashimye gose, uwo dusesa ku mutima nukuri turera. Mbega ho nta n'ikindi mwumva mwosaba mukirenze ku byo mwoba mwumvise babemereye? Ego n'ubu barabe baze badufashe kugira ngo turabe yuko tworonka n'agataye, kugira ngo turabe ko twobaho neza. Ego murakoze. Nitwa Bigoragaho François, abandi umwe bari basanzwe babangaha anyi muri site ya Kigaramango. Mu bisanzwe iki gikorwa kibaye nukuri turagishimye cyane. Nangira ngo ubwa mbere na mbere mu izina ryanje no mu izina ryaho dusanzwe tubana ngaha, turashimiye ubwa mbere leta y'u Burundi ukuntu yatubaye hafi mu byago twari turimo, itigeze iduta. Nukuri ndayishimiye nimwe bivuye ku mutima. Turashimira kandi n'ubushikiranganje bwo gushigikirana imibano agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira, nabo nyene baratubaye hafi, nabo turabashimira nimwe bivuye ku mutima. Turashimira indongozi uko nazo nyene zaradufashije mu bishoboka. Turashimira kandi amashirahamwe mpuzamakungu yashoboye kutugarukirako nka OEM, PAM, OCHA n'ayandi. Turashimira kandi bimwe bivuye ku mutima abajejwe umutekano uko nabo nyene baratubaye hafi, nta ngorane twigeze tugira nako batagize, nabo turabashimira. Turashimira kandi amashengero
naho nyene yashoboye kutugarukirako n'amashirahamwe nka Sada Fond Action n'ayandi. Turashimiye kandi n'abantu ku giti cyabo bagerageje kutugarukirako. Ibindi byinshi nari gusaba babivuze. Twumvise ko umuvyeyi wacu ariyo leta idufite imigambi myiza. Kubijanye n'abapangayi batubikuna bitegeza kugenda, turasaba ariko n'abari ngaha bakora uko bishoboka nabo bagiye gute bahave, kuko ahantu si heza turahagorewe. Turashimiye ko tugira amahirwe kugira tuve ngaha, ariko n'abari ngaha n'abandi bari mu yandi masite bagerageze leta nk'uko ari umuvyeyi ifatikanije n'abo basanzwe bafashanya babakureyo babasubize mu mihana aho bishoboka. Na cyane ko twumvise ko leta yavyumviriye cyane abafise aho badashobora kuba kubera amazi yamaze kubategurira ahandi. Nukuri nta vyinshi norenzaho, rya ijambo ryo gushima mu izina ryanje bwite no mu izina ry'aho twari dusanga tubana ngaha. Murakoze. Muravye uburyo babahaye kugira musubire mu mihana burakwiye, hamwe hoboneka yandi mashirahamwe yofasha iki? Mu by'ukuri ubu buryo ntibukwiye ntibuhagije, ariko twumvise ko leta irabizi, yatubwiye yuko baze bagira iki badukurikirana aho turi, kuko tugiye muri leta n'ubundi ko irahazi, yatwemeye ko dukurikirana, gusa iba iradukuye ngaha, kandi ngaha twe tubabaye nabi cyane, ariko uburyo turose urashobora nakarusho sico kimwe nuko twari ngaha hanye. Murishimira kuva ngaha, ingorane nyamukuru mwahura nazo ngaha mugira muti turakenguruka kuba tuvuye ngaha nizi? Turakenguruka cyane mu by'ukuri, ngaha twaboneye ingorane nyinshi. Ngaha twarahuye n'ingorane z'ingwara, hari n'undi ko twigeze kudutera inyongori, imbaragasa, ibinyamugera n'ibindi. Aha twe tuhabaye mu buryo bubabaje cyane, ariko turashima cyane ko leta itigeze duheba, yakomeje itwitaho, nako itakoze kuko ntitubaye aba mbere. Hari n'indi migwi yamaze kugira gute gutaha. Ubu natwe murabona ko tugiye gute tugira amahirwe kuva ngaha, kandi leta twumvise neza ko ifise intumbero n'abo bose ko bategeza kugira iki kuva ngaha. Nukuri n'amashimwe menshi kuri leta n'abayifasha.